make murakomeye ndazina banyitwa imbere Diodone eni ngaha mu Kabeho mugane hari akajambo ndako ndiyumvira akajambo nako kitwa mu Congereza purpose ngenda kukaraba mu Kirundi ngene kitwa mugane cyane mu Kinyarwanda kubera translation ya Google nibayifise mu Kirundi bayifise mu Kinyarwanda narasanza ukantu yakitwa ngo ati intego purpose mu buzima burya twese turafise icyo dukurikira ibyo dukurikira umubare wese arafise icyo akurikira mu buzima rero intego yawe wowe uri kuraraba iyi video usanga itandukanye n'intego yanje n'intego ya mugenzi wawe urumva twese dufise intego zitandukanye none ukwiye kumenya intego kariki kubera intego si kuvuga ngo tufise intego yo intego ni gutandukanya n'ibintu wewe wifuza mu buzima si kuvuga ngo tugo jefise intego yo kuzogura iki gikamyo aho ufise intego yo kuzoba umukuru w'igihugu aho kuba umukuru w'umushikiranganji ko nuko afise icubahiro ya intego ni kijya kintu wewe ukora utakirondereramwo inyungu urumva akazi ukora ukarondereramwo inyungu amahera kw'ishure ugenda uratonda kugira uronke ubumenyi uronderamwo inyungu n'ibintu byinshi dukora turondereramwo inyungu mugani iyo si yo ntego iyo si ntego iyo si purpose yawe i purpose ni kija kintu uzokora ata nyungu ukironkera urumva kuva ukivuka wagiye urakura chapter zose wagiye uracamwo ibice byose wagiye uracamwo byari bitandukanye kandi bizokwama bitandukanye kandi mw'ibyo bintu wagiye uracamwo harimo intego mugari wewe ntwashobora kuzimenya n'ubu urasharondera ngo ati purpose yawe intego yawe ufise ngo ni iyahe naje ndacayirondera n'ubu afise ikamera aracayirondera twese turacayirondera mugani kugira uyimenye woyimenya gute kugira uyimenye yabaciye bampamagara ndibagira naho ndaringeze mbega ndaringeze hehe burya ngo ati umuntu wese ngo arafise intego mugani you gotta find your own purpose ni kuyirondera rero kugira uyirondere nuku kijya kintu wewe wumva woshobora gufasha woshobora gukora utakirondereramo inyungu yari yose mugani ugasanga ni ikintu kiri muri wewe iyo niyo ntego yawe niyo purpose yawe twese dufise zitandukanye mugani twese turazifise bukewe uko uzogenda urayirondera wimenya uko wimenya icyo uri mu buzima ni kone iyo ntego iza abana basi nk'akarorero uri kw'ishure uri umwana uciye ubwenge barashobora kubona abandi bantu bakwegera kugira ubafashe ugasanga bariko barakwegera kugira ubafashe rero intego yawe burya utayizi hajya awe uraciye ubwenge kandi ufise intego yo gufasha abantu n'ubwo buryo mugani nako chapter nako gace gusa gatonya nako gace gatonya mugani rero agace kanini cyane mu buzima ni kuvuga ngo ati okay jewe hari ibintu shoboye mu buzima hari ibintu shoboye kuvuga ngo ati ndafise ingufu wewe urafise ingufu nta nguvu ufise urumva intego yawe si gukoresha ingufu hari umuntu afise ingufu izo nguvu kugira uzikoreshe aho kugira umenye intego yawe hari ahantu uzoshobora kugenda ugasanga izo nguvu zawe zirakenewe kandi ivyo bintu ugiye gukora ubikoze utarinze kurondera inyungu kubera intego yawe mwako kanya niyo rero hariho mu bice kandi bikaba ni mu buzima bwawe bwose kubera wahoze ufise inguvu uzokwama ufise inguvu wahoze utazifise uzokwama utazifise kandi hari ibintu tugiye gutahura yuko twese dutandukanye rero kuba dutandukanye nico kintu cerekana abantu nico kintu kiranga abantu baribo kuba dutandukanye kandi ukaba dufise
uburyo bwo kumvikana nico kintu kiranga umuntu wari wese kwisi. Rero intego yawe kugira uyimenye nuko maza witahure umenye icuri hanyuma urabe ikintu ushobora gukora utakironderamo inyungu. Ico kintu utazoronderamo inyungu hanyuma gikora iyo azoba ari purpose yawe mu buzima, iyo azoba ari ya ntego yawe mu buzima. Ni ikintu cyari cyo cyose, coba kinini, coba gito, coba kirenze, uko kingana kose ni intego yawe. Kandi burya uravye ikintu wewe ushobora gukora usanga ari ikintu kiri hejuru cyane kuri wewe, mugani ugasanga mugenzi wawe akibona nk'ikintu gito. Nawe nyine hari ikintu ashobora kuba akora kiri hejuru cyane, mugani kuri wewe akakibona kari ikintu gito. Rero intego yawe ntuzoyigereranye n'uwundi muntu, kubera usanga intego yawe ari ashirenze, mugani uwundi muntu akayibona kumenga nubusa nta bintu bimaze. Mugani iyo azoba ari intego yawe. Rengene tugenda turangana dusumbana, n'abavyibushe abatavyibushe, barebare abatari barebare. Urumva ni intego nuko nyene. Hari ufise intego nyene ukavuga ashuje muntu arazi cari ko arakwirikira mu buzima, arazi ubuzima bwiwe iki umurongo wafashe, kandi aravyakira neza, arabikora neza. N'uwundi abirimwa mugani mu buryo butandukanye. Rero gutahura ico hanyuma nawe ukarondera intego yawe. Nawo wo kwibaza ngo ati intego yawe ngo ni ya irondera no munsi, hanyuma witahure ubuzima bubandanye. Kubera intego si yawe wenyene, ahubwo ni y'abandi, ifasha abandi utarondera inyungu. Intego purpose mu buzima ni gufasha abandi utarondera inyungu mw'ivyo bintu wowe uriko urakora vyari vyo byose. Ego kavideo karako ufise igitekerezo ushobora kuvyandika ngaho muri comment nta ngorane. No munsi twagize akagorane, nico gituma mvuze ngingire naka video, kubera ico ciyumviro kije mu mutwe arusanga uko kiza ariko narakivuze, mugani no hagiha umwanya ugasanga kije ukundi kuntu. Mugani burya mu buzima nta kurindira kubandanya, you know. Burya itara nk'iri itara ritukuye bivuze ngo ati hagarara. Burya mu buzima hazokwama hari amatara atukuye, mugani si ngomba ngo urinde guhagarara, kubera uravye hirya no hino ugasanga nta numwe ariko araza, nta kibuzo kubw'umugenda. Rero ntibagire kugira subscribe, like, comment, urungikire mugenzi wawe, kubera ibintu byose bica ngaho ntuvyigumye. Ego dusubira kubona niyo twabonana. Sorry about the noise, banikone biri. Thank you, camera woman. You welcome. Hello. Peace. Akavideo katarahera aka naka bonus twako turiyumvira. Ayo macavuga ngenda bahe akarorero basi, kubera burya si ibintu ninda kurondera kure. Oya, hariho umuntu afise purpose, intego yo kuba ari umuntu afasha. Uwundi afise intego yo kuba atwenza. Rero umuntu twenza burya urabafasha abantu bakumva murare, bakumva bari mu mahoro, kubera waja wabegereye kandi ukabaha ku kanya ko gutwenga uko nuko. Urumva ko purpose iyo ntego yawe niyo. Ari usanga uri umuntu twenza nka jewe ugasanga nta views, mugabo ugasanga iyo ni intego yawe. Ni ibintu biri muri wewe Imana yakuremanye ushobora gukorera abandi, mugana atanyungu ubironkera. Mugari muri iki gihe urazi ibintu byose n'amafaranga, urumva utwenza urashobora kurondera amahera, mugani ugasanga yari intego yawe, mugani warayirondereyemo umusaruro, warayibyayemo umusaruro, sinzi ko ariko bayivuga. Mugani haro ni gufasha, iyo ni intego yawe. Kuba ufise urukundo ugasanga uri kurawutanga n'abandi bantu, iyo ni intego yawe. Kuba uri umuntu w'umwizigirwa, iyo ni intego yawe. Kuba uri umuntu w'ubumenyi ugasanga abantu barashoboye kuza barakubaza utuntu, iyo ni intego yawe. Kubera ni ikintu ukora nta nyungu urondera, kandi ukaba uri kubafasha abantu. Ikindi akandi karorero, warafise akarorero?
uri umuntu utavuga uba uri quiet hari usanga uri mu bantu bakunda kuvuga mugani bakagomba kubumviriza iyo ni intego yawe urumva ni ikintu cyari cyo cyose ntuzorondere kure n'ibintu biri muri wewe Imana yakuremanye ego